tugeze rero ku isaha 6:10 muri studio za Radio Muhatamutse FM akarumanya ukurikirana amakuru twagiye kashikirizwa na Bigimana Armel ndakora mu kintu n'ubwikaze nuko ikifaransa turiko sakara mu kazi gafini nakanye mukakaro umukanye n'ibiri sindikaze makuru y'amatamukanye nagize n'ibintu zikurikira Murazi bagiye guhora bariha asiranse y'Amerika zibafasha mu gihe bagize ingorane cyangwa mu gihe baba bakokorotse muri ako kazi. Ikena hamwe n'izimba ry'isukari bimwe mu biteye ingorane abakora bakongera bakadandaza ibitunguru. Ahmed Ndashkiza mu makuru rishambe zigena ko dufasha mu ngabwe byuma mu kanya n'udonodo. Kwino muri santo muri radio magara tanze pe Ndasubiye kubaramutsa abarovyi bagiye guhora bariha asiranse y'Amerika zibafasha mu gihe bagize ingorane cyangwa mu gihe bazoba bakokorotse muri ako kazi. Uwo mugambi ukaba wamaze gutangura kandi na leta nayo ikaba ibifisemo uruhara. Mvuye kuri Emmanuel arongoye umeha uwamagara arasaba yuko abarovyi bogerageza kuriha iyo asiranse kandi akavuga yuko bizobafasha mu buzima bwabo kandi bitazonabagora kuriha kuko bazoyiriha mu bice bitatu. Reka tumumvirize. Ego nibyo umugambi waratangujwe kandi uriho na leta y'u Burundi kuko mu bisanzwe gisata cy'uburovyi bamenga ni gisata cibagiwe aho abantu bagikoreramwo usanga umenga ntibibuka. Rero assurance zaratanguye nagomba no guhimiriza abarovyi kugira ngo bagende kuriha. Hariho icicaro cishira hamwe BIC riri kajya kuritara bagende kurihaho amafaranga kuko twaravyumvikanye abarovyi twarakoranye amanama menshi barabizi barashikiriza ivyiyumviro natwe turabijana kandi byaravuye ibintu byingira kamaro kuko silence yasaba 42,500 ariko ubu twarumvikanye 33,000 kandi ayo mafaranga azorihwa mu bice bitatu urose 10,000 urose 5 urose 20 urose 33 bacha muhabaje yerekana ko umunywanyi kandi twarashitse ko mu gihe uwo munywanyi yitavye Imana ashobora gushumbushwa yagiriye isanganya mu kazi bazomuhambisha bakamuha 200,000 hanyuma byo kuhambisha hanyuma umuryango bagaca bawushumbusha imiliyoni 2. Numva rero n'ikintu kimeze neza niyo ugiriye isanganya ku kazi barashaka kuvuza gushika ku 500,000 yo kuvuza. Numva rero kandi niyo bishitse ukava mu kazi ugapansiona ukava mu kazi bagutekerera imiliyoni 2. Ibyo rero twaravyumvikanye. Aha kandi akavuga yuko atakoze mu kubashikira ku byo bari barabatumye ko kandi asaba abo barozi yuko bagerageza kujukira kuri ayo mafaranga ya assurance ongera kandi mutege amatwi mvuye kure Emmanuel. Bagomba rero no gutera kama abarovyi bose bakorera hano ku magara abanyamagara ko bokwitabira kuko ibintu bimeze neza twarabishiza habona ubu twaravyumvikanye amafaranga ku mwaka 33. Abarovyi twaravuganye mu manama baradutuma natwe turagenda twege tujeje guhagarara inyungu z'umurovyi twaragerageje rero kandi barumva ko akigoro twagakoze aho tugera hose twaradodoye gushikaho bemera kumanura turumvikana ayo mafaranga 33 ko ari umurovyi yori hamwe mwaka turavugana yuko iyo tangura gutangwa uhereye ubu gushika mu kwezi kw'icenda. Nibaza ko hirya no hino mu myiha bamaze kubibabwira na hano tuko turategura inama yiyaguye kugira ngo tubamenyeshe kandi nibaza ko nabo nyene abo tubaze kuvugana benshi barashimye baravuze bati ni byiza. Je nibaza ko mwidogo mu Barundi ikintu gitwara amahera ntubura ariko twobaremesha nta busuma burimwo nta ngorane nimwe irimo kuko ibintu byose bizokorwa ku mugaragaro. Ikiyaga ntibishobora kugagwa ariko reka twizere ko umwimbu uzoboneka kugira ngo barihe hanyuma ibisigaye nabyo icyo gihe kigeze nibaza kuko leta ari umuvyeyi kandi natwe turiho ngo duhagararire inyungu z'abarovyi na leta kugira ngo bigende neza. Ntitwashoka tuvuga ngo hazofatwa ingingo n'izi mu gihe aho babishitse bamwe bakabura ayo kuriha byose ibintu byose bica mu biganiro. Nibaza ko icyo gihe twahashika tuzoganira tukabona inyungu nziza zibereye zofatwa. Umukuru w'iterambere ngo ikenewe hamwe n'ibura ry'isukari ni bimwe mu ntanzi abadandaza kongera bagakora ibitunguru. Ferdinand Hakirutimana arasaba yuko ibiciro by'ibidandazwa bimwe byogabanuka kugira ngo abadandaza bato nabo nyene bashobore gushikirwa. Mutega amatwi akaba yavuganye na mugenzi wacu Diane. Nkuko bisanzwe akazi ko kudandaza amandazi kadufitiye akamaro kanini cyane kuko
niko twisumamo niko turankamwo agasabone n'utuntu duke tuba dukeneye kwikenuramo hano mu muryango. Ikintu kibanga kiri mu kudandaza ibitumbura byacu nuko iyo turiko turakora bino bitumbura hariho abantu benshi bashobora kubikora bikamara iminsi 3 bikaba byatonze, ariko twe turashobora kubikora bikarenza iminsi 5 kandi abantu bakayifungura neza. Intambamyi ihari muri ibi kazi kacu nuko iyo tuguze ifarini cyangwa isukari tuyigura izimvye cyane bigatuma bona homba cyane. Niyo mpambamyi ihari nuko iyo tuguze ivyo bikoresho tuba bizimvye cyane. Cyo dusaba leta nuko nk'ubu twarakirenje leta nshasha, leta mvyeyi, nuko yo turabira ikatugabaniriza ibiciro by'isukari n'ifarini, kuko natwe dufise imitahe mito turabe ko twashobora kwibeshaho muri ubuzima bwacu tubayemo hano. nuko yongera turanyuze ko amakuru yacu reka mwungukire gushanda izigiye tumwe amaji abashikira neza mwungukire namwe mwateze amatwi aho mwere mujene ko ndabashikiriza naho utaha. Ngwino muri Sanze muri radio Magara Tamze pe